Sisi tunasema katika hizo ndani mtaa tunadobani. Amtajia zaidi ya tunadobani. Basi leo nikamsha ndio mkao. Nishachotacho kukamilika kwa sisi. Nisema mashaka ili tuanze kusema kabisa kabisa. Ndio kama nusu. Ndio acha kwa baada ya basi ukienda kwa Ikawa ya masakati basi Oh,
wakira isengesho kinakugereje ejo bundi wacu abantu bose kwisekeza yawe abantu maze bafatanya n'abashinzwe kandi gukora kuri tuzashe twese mukaba wacu
ese mutima mweranda yatugaba wabashika kunyota twazobasha gushira ibera yemeye intore zawe twasangiye ubuhimba na Bikira Mariya muvyo guhimbazwa Imana naretse kumwerana umukunzi wiwe hamwe n'abatumwa n'abahinga hafi y'ibanga ryawe n'aberanga bose twisiye ko aho batubera mu ngoro turagusavye Mukama ibuka itwuzurize nawe isanire abantu bose amahoro n'umukiro komeza ukwemera n'urukundo rw'Ekleziya yawe kiri ku rugendo ngaha ku isi hamwe n'umusavye wawe Papa Francisco n'umwepiskopi wacu Salvatore Ndiciteretse n'abasangi ibanga ry'abepiskopi bose n'abasaserdoti bose n'igihugu cose wigaruriye. Akira Mukama igisabisho cy'umukristu asabira umuryango wiwe Seruko n'ibibondo Benjamin Nyandwi, Marie Colette Nizeyimana, Marie Chancellor Ngabirano, David Ivan Giraneza, Henri Mayer Kaze, Ange Ingabire, Ethan Mayer Dinanga, Eimar Zaini Dinanga, kubw'imbabazi zawe Mukama nubuzuze urukundo rwawe wongere ubaronse umugisha wawe. Akira kandi Mukama utakamba kuri muvyeyi asabira umwana wiwe afunzwe aragusavye Mukama ngo umubohore ibitero vya sekibi cane cane kumwa ibiyabiramutwe arasabiye kandi umuryango wiwe wose. Akira Mukama Mana yacu igisabisho cy'abari mu mugwi w'abana b'umutima mweranda bakenguruka cyane ku butumwa bushasha buherutse kuronsa Patiri Petero Niyonkuru ko kwirukana amashetani muri diyosezi ya Bururi. Baragusavye umwongereze inema kandi umuzigamire mu nsinzi ya Kristo yapfuye hanyuma akazuka mu bapfuye. Umutima mweranda mukomeze yongere amugwanire kugira ngo izina rya Yesu Kristo ribandanye rinahazwa. Muvyeyi Bikira Mariya bandanye amusabira kandi amuherekeze muri ubwo butumwa. Akira Mukama igisabisho c'uyu muvyeyi Bikunda Joseph na Nimubandi Victoria n'abana babo
abuzukuru n'abuzukuruza babo. Baraguhereje cyane cyane umuryango wa Gishwabunga Antoine n'abana babo, na Ntirameba Margarita n'abana babo n'abuzukuruza babo. Bicamukuba Albert n'abiwe, Ndayisaba Niserata n'abiwe, Nahimana Serafine n'abiwe, Maniakiza Dafrosa n'abiwe, Akimana Marie Chantal n'abiwe, Nunziza Gloriosa n'abiwe, Semushanya Felix n'abiwe, Niyobuntu Kamiye n'abiwe. Baragusavye Mukama ngo ubabohore ivyo barimo vyose vyavuye ku guha ikibanza Shetani. Akira kandi Mukama igisabisho cy'uyu mukristu Ntamateransi amaze igihe kinini agwaye. Aragusavye mukize ibitero vyose vya sekibi biguma bimuteza indwara. Arasabira kandi umupfasoni wiwe kugira ngo ahinduke. Akira kandi Mukama igisabisho cy'uyu mukristu asabira umuvyeyi Nyandwi Litwine agwaye akaba ari mu bitaro. Aragusavye Mukama ngo umuremeshe yamize umutima kuri wewe, wongere umuronse amahoro yawe. Akira kandi igisabisho ca Nyandwi Dorcas agwaye. Tega amatwi Mukama ibisabisho vy'umuryango wawe wose wateye iteka ryo kurenguka imbere yawe. Muvyeyi nyagukundwa vy'uri kigongwe, ugarukane mu bumwe abana bawe bose bashwiragiye. Mukama ibuka abasavyi bawe wahamagaye, Rumerako Nyankobwa Marie Therese, Ikumwe nayo Claire, Ndayikengurukiye Gloriose, Nwoda Oscar, Ninahazwe Imelda, Niyonzima Jean, Ndayikeza Segonde, Ndaborohe Isidore, Ntibarubika Therese, Ndabengenge Pasteur, Nduwayo Desire, Ntabongiye Daniel, Basita Balthasar na Ntihabose hamwe na Ciza Eva, ko bari bemeye kubatizwa bakishushanya batyo n'umwana wawe yadupfiriye, batabare basangire isuka. Umunsi Kristo azozura abapfuye agahindura imibiri yacu yahindanijwe n'igicumuro, akayishushanya n'umubiri wiwe usayanganira mu minazwa. Ibuka na bene wacu bose bakwitavye, reka bose barengutse iwawe bagukunda. Turagusavye bagirire impuhwe bashikane mu bwami bwawe, niho twizigiye kuzohorana agahimbara imyaka yose, niho uzohanagura amosozi yacu yose. Uko Mana yacu tuzokubona nk'uko umeze, tugasa nawe imyaka yose, tukagwaya tudahengeshanya, twihese kuri Kristo Mukama wacu ucisha kuri vyiza vyose kwiza kw'isi. Ubwiwe hamwe nawe no muri wenyene, muterwe iteka ry'isengwa, Mana Data mushobora vyose, hamwe na Mutima Mweranda, wongere urinahazwe mu myaka yose.
twigumije kumvira umucunguzi wacu Yesu Kristo.
ubuzima bw'ahamakaye n'asaba imbabazi ahamakaye birahamwe. Yesu ni wewe mwazi w'Imana wasohoze ubuzima bwawe niyoje kukwakira Mukama shika shika
kwaba tutemekana tuhanze amaso y'ubundi dore n'imana murakeye gahereye mu buzima bwawe urenze yarakoze mu kandi kibuga n'icyo guceceka
umukuru bwerekana impuhwe zawe niyo gushaka mu bantu batasoba uwo n'intama yawe azimye ashyira ku gitwazi cyawe ashyira mu gereza yawe ayibukiye ihohote ry'ubuzima ni ukukama tukengurukiye akaba yamwibukiraga ko abaye bose imiryango yose ku isi yose kunda buri kwasabira yawe icyo bashaka baze maze amakuru ku bafitiye babone kugira ngo ushaka gereza yawe nyaranda tubigusabije Yesu Kristo umukama wacu. Nitwa Adrian Francima barabura ubutumwa muri paruwasi ya Rutovu. Murakoze tubyamara ya Kristo. Murakoze Francima. Nuko uje uzaganisha uzanamba kamana kucunza zawe ayatwaragisha nawe bose none bavukamye icyo tubandana bicaye kurikira ubu nyine tudateze twakira Yesu amaso yacu yose arangurira ahantu hamwe twese turaba abanyabworo abasezi abasazi nka cya kibuga na Petero n'abandi natwe nawe turaba abasezi gusa turabasabye gusa ntabwo tuzi ntacyo nakurusha iyo cyose nahinda kuguhereza icyo kugutishije ukajya gufashishe izina rya Yesu Kristo yaje kuhaguruke. Nuko rero abasazi bahuriye ku muntu umwe kuri Yesu nta soni bihaba aheza umwe wese araza akomeze imyuka yiteguye kwakira. Uzanye akarahuri akuzuza akarahuri, uzanye indobo akuzuza indobo afata guca umusabye, uzanye ikamba akayikamira y'ubuzima. Nuko uzanye icyuza uzanye umutima wawe uzi umuntu imbabazi n'uburozi ukwezi nawe uzi igifu cyapfuye nacyo niko tumeze. Petero yavuze ngo yacengeje gukurikirana uyu muntu yahise kubera ko ufite icyubahiro kinini ufite Imana ni Imana itambuza muri Yesu. Tubishobora ngo yasubije yaziye muri Yesu rero mutegure kwakisha iyo ntabwo yindi ya kabiri utegure guhimbana muri Yesu. rero mukanyesha tukareza umukuru atari Imana cyamaze ubwenge bw'Imana bwabuhaye tuganze Yesu cy'amahanga cy'amagara amaso y'imiyago yose mu isi n'abo Imana zibaka abantu bose mu isi